nagira rero ngo n'ubu ndabigarukeko ibintu by'indero ntabwo ari ukubitererana aba n'abariya. Kera bavuga yuko umwana aregwa na Burundi, none uno munsi umwana naho yoba ariko arakora amafuti, umuntu mukuru araca ku ruhande akarengana. Ukoze ku mwana ngo umwana wanje ukazamva ngo imanza zitanguye gusekera. Duhinduke tugaruke kuri wa mutima wukumva yuko abana arababarundi, arabana arababurundi, kandi kugira ngo twumve ko nihagira uhana umwana kubera ko abonwe mu makosa, abavyeyi bavyumve, abavyeyi begere uwo muntu yabahaniye umwana kugira basa basigurire, mugabo bimere nk'ingeso, ingeso ya kera nziza igaruke. Ico ni cambere, abana babe aba Burundi. Ariko kugira ngo bikunde, kubera ko bigoye, ibihe byarahindutse, reka basi ku mutumba canke kwa nyumba kumi, kwa nyumba kumi bashireho akagwi gatoyi, agakomite gatoyi kukuraba, agakomite gatoyi k'abavyeyi hariya kwa nyumba kumi, agakomite gatoyi na kubera ko ari abantu hari bakeyi, basho nk'abantu batatu, nk'abagabo babiri n'umukenyezi umwe canke abakenyezi babiri n'umugabo umwe. Noneho abo bantu batatu hariya mu gacimbiri mushobore kubazeza, mubazeze gukurikirana abana banyu. Noneho nka buri ndwi canke indwi zibiri bakaza gutanga raporo kwa nyumba kumi canke hariya mu gacimbiri, kugira ngo mumenye abana banyu ingene bakingiwe, ingene bariko baritwara, mubikurikirane. Wowe muvyeyi wagiye ku isoko, ariko nawe uzogira igihe cuko muri abo bazoba bari muri ako gakomite k'abantu batatu, nawe ugira umuntu urungikamwo kugira ngo mukurikirane, dukurikirane abana bacu hariya kwa nyumba kumi. Nibishobora kumvika, nimba dushaka yuko dutera imbere, nimba dushaka yuko twigaba tukigaburira, tubanze ico kibazo c'indero tubanze kugifate nka nkama, tubanze kugifate mu minwe. Nituzojya mu 2040 rero n'imbere yuko twashika abana bazoba bamaze gusanzara, nimba tudafashe ingingo, tudafashe imigambi guhera ubu, turamaze no gucererwa. N'izindi ntara bariko baratwumva biciye hano mabamenyesha amakuru, nabo batwumve. Nimba tuvuye hariya kwa nyumba kumi canke hariya mu gacimbiri, reka tuduge ku mutumba. Tuduze ku mutumba, naho umutumba ni munini, naho bashireho agakomite nk'abandi bantu nka batatu n'abavyeyi. None habo nabo baze bakurikirane abana bahariya ku mutumba, baze bafashanya nabo kugira ngo ku mutumba tumenye abana bose bariya biga muri école primaire hariya ku mutumba, kugeza ku mutumba abiga muri école primaire tubakurikirane. Muriko murakurikiraga yemwe, nibongere kuvuga ngo abana bariko barananirwa tutamenye ivyo ari byo. Ukumva abantu uza barongoye indero bavuga bati abana bayobewe naba, wababaza uti impamvu ni yihe, ngo ni inzara. Wapi? Ntibihagije. None abana nibo bokwicwa n'inzara mugabo abavyeyi bagafungura, ntivyumvikana. Aha rero dushireho agakomite ku mutumba
kaba gakomite mwebwe hariya mu nzego zo ku mutumba zirya zijejwe intwaro ku mutumba, muvyumve. N'abajejwe umugambwe ku mutumba, umugambwe watsinze amatora, eka n'abandi batatsinze amatora mugabo bashoboye kwiyumva muri uwo mugambi mwiza, baje hamwe hariya ku mutumba. Ako gakomite rero mvuze ngo batatu, murumva ko umutumba ari munini, naho bo batanu nta ngorane, kugira ngo bashobore guhanahana basirikire, barabe mu mashure abana harya bagenda kwiga, abana basigara bataja kwiga ekole buissonnière, baja mu bihuru, abandi bakaja kumarigara, abana bakiri bato. Ugasanga utwana tw'uduhungu turiko tugenda dusamaza utundi twana tw'udukobwa, abandi babuza kuja kwiga mu bintu ntavura n'ibiki. Ako gakomite, iyo komite muyishireho hariya ku mutumba. Ntabwo ari komite ya leta, yemwe muravyumva, ntabwo ari komite ya leta, ni komite y'abavyeyi ku mutumba. Bavuga bati dukurikirane indero y'abana bacu. Muriko muravyumva? Mbega mwumva bitomoye? Noneho tuduge tuve ku mutumba tuje muri komine, ariko mbere ko tuvuge muri zone. No muri zone hazobe komite, bashireho komite. Yo murumva ko muri zone azoba ari komite irababa ku mutumba, ya komite yo ku mutumba inaraba na ya komite hariya kwa nyumba 10. Noneho iyo komite ya zone ikiraba abana bo bariya bamwe bo hasi mu kibira mwagasinze ko muvyita muri 0, barabe abana biga muri primaire, barabe abana bose no abo muri zone, bace baraba n'abana bose muri zone, abana biga muri ekole harya kugeza mu w'icenda, abo babakurikirane. Ntibishoboka yuko tuza twumva ko abana bariko baravyara bari muri ya myaka 3 gwera nako nibwo ya mwaka wa 6, ukumva abana bariko baravyara, ukumva abantu n'aba batagira umutima batera inda babana babo. Iki tugihagurukire muri zone, baze bashireho komite ikurikirana. Iyo komite ikurikire ku mitumba, ikurikire na hariya mu gacimbiri, gutyo kugira abana bacu tubakingire. Ya ndero muriko muravuga dufasha abavyeyi, kuko murumva ko nubundi bizoba ari ibintu biriko birakogwa n'abavyeyi biyorganize, bitunganye. Noneho dukurikirane indero z'abana bacu. Noneho tuvuye muri zone tuduze muri komine. Murumva yuko muri komine ni hanini, komine zoba ari nini. Ico muzokora nuko hazoba komite nini muri komine y'abavyeyi, komite de parents nini. Iyo komite izoraba abana bose guhera mu w'icenda kuduga muri kaminuza. Ariko muri komine kubera ko ari hanini, bazoca bafashwa na izindi nzego zo mu ntara kugira ngo bapfuye komine. Mvuze komine kubera ko ni nini kandi niyo ishobora kuzohuza yama komite yose twagiye tuvuga, yo muri zone, yo ku mutumba, na kugira ngo baze batanga raporo, kandi uko batanga raporo muri ayo makomite amenyeshwe n'inzego zibijejwe, zaba inzego mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa mu yindi migambwe, zaba inzego za leta administration, babamenyeshe uko indero imeze. Aha nukugira ngo dukinge turabisho twofasha. Mu Burundi bwose abavyeyi baratakamba, ukibaza uti none bigende gute?
mu mugambwe bariyumviriye mu mugambwe uri ku butegetsi bariyumviriye umugambi witwa ngo turerere Uburundi. Ivyo turiko turavuga nabo baravyumva, bazoraba ingene muri turerere Uburundi boshobora kugira ngo babifashanye kugira ngo noneho bigende inzira imwe. Ariko ayo makomite mumenye ko ari amakomite akurikirana koko indero y'abana, bakazoja no ku mashure, s'abantu bo gutembera mu makartier, oya bazoja no ku mashure y'abana kuva muri primaire bakaja ku mashure, bakumva abana ingene bariko bariga, bakumva ibibazo. Hari igihe uzawumva ngo abana baraderanja mu ishure, ukumva bari mu biplenya, noneho bahamagara abavyeyi bagahana abana babo, mugabo ata kintu cha suivi gihari. Guhamagara umuvyeyi nivyo, azohana n'umwana nivyo, ariko hatari ikintu cyo gukurikirana abana imisi yose ubudahema, kugira ngo abana tubashire ku murongo, abana tubahe discipline, tubahe indero koko y'Uburundi, indero y'abarundi. Ko twama tuvuga yuko mu ndero no kugira ngo abarundi baronswe ijambo, none bazoronswe ijambo gute? Biyihe ijambo gute? Indero iriko irasanzara. Turerere Uburundi, turabe ingene twotunganya ibintu. Noneho hariya twavuye tuti hariya muri za commune, irya komite izobihari. Ibi ndabisavye kugira ngo hariya muri administration muze mwongere namwe muvyiyumvire ingene vyoja mu ngiro. Umugambi uri ku butegetsi nawe uvyiyumvire ingene ivyo bintu vyoja mu ngiro, kugira ngo dufashe abavyeyi mu gihugu cyose. Bose barataka. Twebwe twashitse harya Bujumbura mu 2003, harya Bujumbura twashitse bavuga yuko abavyeyi baraboroga, abavyeyi baratotejwe, kandi batotezwa n'abana babo mu mazu. Mu 2003 wasanga abana baja hamwe bakaza kwira mu nzi wabo, amafrigo bagatwara, ku buryo n'inzugi bazitwara, ibitwara vyiboneye n'amaso. Mugabo twashyize turabagira inama, turashiramwo n'inguvu, ivyo bigenda bihera. Mugabo kino gihe turabona umengo ari nk'akageso kandi gashaka kuza kugira ngo abana indero yabo yongere itabagare kabisa. Niyo mpamvu turiko turavuga tubishiramwo inguvu kugira ngo natwe duhagura ico gikorwa tugishiremo inguvu nyinshi cyane. Narimvuze rero mu makomine, zijya komite tuvuze ni na komite zizoba zifise ububasha bwo gutuma ko abana, abo bana bazoba bananiranye, abo bana bazoba biyerekana nk'intagondwa. Bamwe bava ngo abavyeyi ngo bananiranye, ngo abavyeyi bananiwe, noneho baze batumwa ko muri ayo manama, muri ayo makomite, batuma ko abana bato bariya bigira ibihangange. N'inkoni babahe, hazoba ari muri komite. Hariho abana bananirana, ntazonanira komite. Aha ni mu vyumve, izoba ari komite y'abavyeyi hariya mu nama shingiro canke hariya kwa nyumba 10 canke mu gacimbiri. Abana baravyumva, barya bigira ibigonde, bigira intagondwa. Noneho muri komite babashire hagati y'abasaje, hariya abasaje muri komite, abantu babahumure muri komite, maze abana bababaze. Abana nibashaka kugarariza bazoba ari abantu bakuze babaye inkoni. Harya abavyeyi bananirwa kuba inkoni cyangwa abana bagaca biruka imbere ya komite, ntibaziruka. Nivyo ndiko aha nivyo nshaka kubabwira. Imbere ya komite niba batera igitsure bakananirana,
kuko dutegereza kugorora abo bana bashaka kunanirana, tubagorore hakiri kare. Na kera nivyo vyakorwa. Ku mutumba kuzoba ari uko, bagende muri ya mashure, bashiye ku mashure barabe abana basamara, abana basamaza abandi, abana bataja ku mashure, abana bataha batevye, abana badataha, bagende batanga amaraporo. Abo bana bibavyega babahamagare mu nama, muri komite babihanize. Iki ciyumviro kizofasha, kuko hariho ndababwira igihugu citwa Cameroon, mu bantu bitwa ababamireke, jewe twariganye ndabazi. Muri ico gihugu abanyeshure, amakomite yo ku mitumba niyo araba abana babo. Iya makomite yo ku mitumba niyo araba abana babo. Ayo makomite bafise hariya mu makomine iwabo niyo araba abana babo no muri kaminuza. Kandi ayo makomite aratuma ko abana akagenda no muri kaminuza, barafise uburenganzira izo komite zo kugenda muri kaminuza bati twereka amanota y'abana bacu kanaka, kuko nibo babarihira amaburse. Hariya leta niriha burse. Jewe ndiyo twari 220 kuri kaminuza, mugabo muri leta barihira abanyeshure 800 gusa. Kandi aba 800 baba bitwa ko baminuje, bafise amanota meza. Noneho abandi basigaye bose abavyeyi nibo babafata en charge. Abavyeyi rero bamaze kwemera kubarihira, baca babarungikira na komite ibakurikirana. Nta mucezo. Jewe nariganye nabo, nibo ba mbere kuri kaminuza, nibo ba mbere baba biga cane. Kandi uyobewe kw'ishure baca bakupa ya buruse baguha. Abantu ugasanga bariko babaho nabi, bagafasha ubugari bakabukoza amazi bagashyiramo ipiripiri kugira ngo bashobore kubimira. Aho ntimwibaze ko ari umucezi. Abana rero bategerezwa kwiga uko bashoboye kugira ngo ntibayobegwe. Kandi ababamireke, jewe tukigana nukuri ibintu by'ubwenge oya kabisa, bari bazi ubwenge pe, kuko bariga. Ibi rero natwebwe tubifashe kwa karorero, ako nakaroro kweza ko dufasha muri za kaminuza. Abantu birirwa ku marigara hariya mu karere baturukamwo, mu ntara baturukamwo, tukabahagurukirana ya komite, bakagenda bakabadoriya, bakabashira hagati ya komite y'abagabo, ati nimuze mutubwire kubera iki bibananira, wewe na wewe, kubera iki waronse amanota make, wewe na wewe, ibintu nka bene ivyo. Ababamireke ico baciye bakora, baciye bashira ku munyeshure wese barungitse muri kaminuza, baciye bamushira ku mwana mutoyi. Uwo mwana mutoyi mubana mu cyumba, ukamugaburira kuri ya mahera baguha ya burse. Kandi uwo mwana arakudoriya, atanga raporo imisi yose. Kandi ushobora kumukubita kirazira, kuko nawe ubumuzi bati uyu azogucunga. Umwana aratanga raporo kabisa. Ugasanga rero umunyeshure yahahamutse, avuga ati uraraba cagi, ati cya kintu nikiyave kimbona, ashevuga wa mwana ti wa mugabo ntahava mbona ngo amerere nabi. Aha nakarorero. Ariko byo dufasha tukaraba ibikenewe muri bimwe byoshobora gutuma ducunga indero y'abana bacu. Muri kaminuza hari abanyeshure bajayo, ugiye muri boîte de nuit ubasangeho bose ariyo bari.
ukibaza bakaza kubya abavyeyi ngo turiko turiga ngo birakomeye ngo turi mu bibazo niki, kumbe ariko aratamba muri boîte de nuit n'umugenzi wiwe yajanye. Ivyo nukubigwanya uko dushoboye, abana bacu bige. Nta kuntu aba bana muriko muravyara turiko turagenda tugerekeranya, nta kuntu aba bana bozoroherera mu marigara, nibo bazogaruka batugwanye, nibo bazogaruka batugwanye. Rero tubasabe Banyakayanza, eka namwebwe bagenzi muri hano muriko murumviriza ibyo turiko turavuga, izi mpanuro turiko turahanahana ku bintu bijanye n'indero, muvyumve mwifate nka nkama. No mu mugambo uri ku butegetsi nabonye ko hano mwenyekiti hano turi kumwe abarongoye intara turi kumwe. Rero reka ibi vy'indero tubigarukirize hano, mwumva icyo twashaka gushikiriza ku bijanye n'indero. Aba bana kubera amajambere, ngo amajambere y'isi, ngo isi iriko iratera imbere, ikintu cyose bavuga mu gifarango chaque médaille son revers, ikintu cyose kirafise uruhande rwaco rubi n'uruhande rwaco rwiza, sinzi ko ariko no bivuga. Aha ibi bintu by'iterambere turiko turavuga dushaka tutabihagurukiye, iterambere ubwaryo yashobora kudusambura. Tugihotegezwa rero kwitegura kugira ngo iterambere tugende turyubaka uko turyifuza, duhereye mu ndero bizoheza bigende neza. Ndibaza rero ko nogarukiriza hano, reka ngarukirize hano.